bakunzi b'urubuga BF kubo twari twabanye mu masaha ya kare twari twabahaye ikiganiro tubabwira ingene M23 yakoze amarekritema agiye atandukanye cyane cyane mu nkambi muziri mu Rwanda muri Kongo n'ahandi. Kuri no musi twaciye turonka umuntu aduha intahe y'ingene vyaza biragenda aho umuntu mu kambi yarasanzwe atuyemwo abagenzi biwe ababanyi uko bagiye barajanwa arabiduha neza mu buryo bwiramvuye nkuko twari twabibasavye yuko uwogira icaterera cyangwa biziko yovuga kugira ngo tumuhe micro abashe kubishikiriza abandi, ariko inyuma y'ibiganiro vyiza tubashikiriza benshi bakabishima. Hariho nabandi bariko baragereza kugira iterabwoba kudukora kwiterabwoba bakibagira yuko ivyo turimwo tubizi kandi twarijemo kugira ngo twerekane ukuri abantu bose badukurikirana bamenye ukuri yingene ibintu biko biragenda cyane cyane ku mirongo y'urugamba. Murabizi Simba numwe by the way ndi kumwe n'umusanguzi kugira ngo adufashe tugende turatahura ibigiye bitandukanye mu nkundi. Rero ndamuramutse nawe ndamusabe kugira ngo abahe ikaze. Amahoro cyane bwana journaliste, reka ndamutse abadukurikiranye. Nizere ko kino kiganiro kitaba kirekire cyane kuko uhava ucishamwo intahe y'umurundi yashoboye nuvuga yavuye mu gaciro kugira ngo nawe ashobore gushikiriza ivyo yiboneye kandi yiyumviye. Hama bona journaliste, nagomba ndakumenyeshe hamwe n'abadukurikiranye burya iyo utoye ibuye ukaritera ahantu hari ibibwa burya ibibweje nibiba byafashwe na rijya buye cyane gose. Sasa abantu bari kubashaka kuduca intege kutugira kwiterabwoba nibaza yuko nababa bakozwe ko n'amajambo twavuze atabanezereye cyangwa se nabo tuba twavugiye ibintu twamenye amabanga batabakeneye yuko amenyekana. Rero nkuko wakivuze twebwe ubukeneye wese microphone turayimuha cyane gose kuko duhari ngo dushire ukuri ahabona. Abantu bareke kuguma mu buhumyi mu rujijo, bareke kuguma bumva ya makuru y'ibinyoma gusa ava hakujya ya Kanyaru. Rero twebwe no kubatabizi twafashe microphone kugira ngo dusemerere dushire ukuri ahabona, umuntu wese yumve ukuri kwibiriko biraba mu karere k'ibiyaga bigari. Muri iyi minsi twashize ingufu nyinshi cyane mu gihugu ca Kongo kuko niho hari karabera imigwano novuga ihuje ibi bihugu nka byose bya Afrika ndetse n'ivyo kwisi yose. Ariko twafashe microphone kugira ngo dushire ukuri kwibiriko birabera cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini kuko harimwo ibinyegezwa byinshi. Sasa bona journaliste, usivye ujya muntu yavuze ko yaduhaye ntahe tuza gushikiriza, hariho n'abandi banditse mu makomantere batanze ibindi vyumviro by'uburyo M23 yakoze amarekritema kandi n'ubu iriko. Hari uwavuze ko ngo twe twavuze ngo Uburundi, u Rwanda, Uganda na Tanzania ngo niho M23 yashoboye gukora amarekritema gusa. Ariko ngo no muri Eritrea no muri Somalia bose nibo kibihugu byinshi yagiye aravuga, Zambia. Nibaza ko iki kiganiro tuzokora ikindi cyo guhishura rero bimwe n'ibindi wanashaka bazoba baduha izindi ntahe nabo dushobore kuzikora mu byo bwimbitse tuzishikirize nako abadukurikirana bamenye ubujyajya buri ko burakogwa n'igihugu cy'u Rwanda mu gushikira M23. Dushire habona ukuri kose abantu bakumenye. Hariho abariko barahendwa n'ubu kubera kutamenya ko batwaye kubuzi hariho abagihendwa ngo bimeze uko kandi atari ko biri. Ndashimira umuntu ari mu gihugu ca Kongo niwe yatubwiye ko ngo nawe yari yatwawe mu Buganda bamubwiye ko nawe ngo agiye ku kazi. Burya bashitseyo bisanze bari muri formation militaire. Kubwa amahirwe meza we yashuye guhunga na bagenzi be babiri, ubu ari muri shaka ndavuga ari Kisangani
yarashoboye guhunga izo formation. Hariho n'iyindi témoignage bwana journaliste dufitiye aka video k'abasirikare babiri b'abakongomani bafashwe baje bari bavuye muri formation hama baraza baje kurwanira M23 baravuze ibitero bashoboye kugaba uko byagenda barahishuye amabanga menshi uburyo M23 yakorabora na FRDC ni kuvuga amamotorora ya FRDC ni kuvuga ajya amaradiyo ya gisirikare hari izo bari bahaye aba M23 ku buryo ibyo baganira byose M23 yabibitse ku buryo amakomandema yaba M23 yabibitse. Iyi ni témoignage yatanzwe n'abasirikare bagize gute bashoboye bobo ntibanatorotse bafatiwe ku rugamba maze baca baravuga vyose. Reka rero tureke gutebya abantu bwana journaliste nibaza ko wocu bashiriramwo utwo iyo témoignage y'uwo Murundi ari mu gihugu ca Kongo muri Misisi ingene yabivuze neza abyishirako kuko yari ku rubuga komsa baze gutahura yuko ivyo tuko turavuga atabinyoma birimwo atanubujyajya burimo. Asante sana bwana Musanguzi. Reka rero ndabashishirizemwo ino audio y'uno muvandimwe asanzwe ari mu babonye ivyo bintu asanzwe azi vyinshi kuko yari asanzwe ari mu izo nkambi. Murakoze cyane. Jewe ndi Umurundi yujuje byangombwa ijana kwijana. Ego ndi Umurundi yabaye Bujumbura imyaka 8 ariko nkaba mvuka mu Cibitoke. Jewe mu mazina yanjye nitwa Ndabitungiye France. Duhere jewe nakurikiranye ikiganiro canyu cy'ukuntu abantu bahungiye mu Rwanda bagiye binzizwa mu gisoda bajya bari babaye impunzi. Sanga mu bintu byose mwavuze nta kintu na kimwe mwabeshemwe kuko nko mu majambo make je sinigeze mbibonera kure, sinigeze ngwanya ubutegetsi. Je nari hagati na hagati nikorera akazi kanje ko kudandaza cyane cyane. Jewe nari ndi no mu quartier y'abategetsi nta bintu by'amanyanga ntibaza noba nzwiko yamyerekano yose yabaye. Jewe ni mu gisagara ca Bujumbura byose narabibonye mu byagenze. Ego jewe maze kuva Bujumbura nkaduga ku Gatumba iwacu yo navuka yabaye ngombwa ko nja kurondera ubuzima muri Kongo. Nacumbise ikintu mwavuze ko bamwe bemererwa ubuzi babaha ubuzi nk'ubuzi butandukanye. Narageze muri Kongo na jewe ndahageze ibyo muri Kongo sinari ndabizi nta n'igiswahili nari nzi mu majambo make. Haboneka abantu batubwira ko hariho ahantu bondukura ku mazi twari twashikiye kuko ninjiriye mu Rumonge. Jewe sinaciye no kuri duwani kwinjira kwanje muri Kongo bwa mbere naciye mu Rumonge. Ubu naravuyeyo ku mazi ndi Misisi. Mugabo nkiriyo ku mazi harabonetse abantu baza batubwira ko hari ibice bya hariya nyene bya Imurenge ko hariho ahantu hari ubuzi bukomeye, ubuzi bwiza buhemba amahera meza, ko twari benshi. Ndemeza ko bamwe bagiye usibye jewe bitakunze ko ngenda bahemba idolare kuko twe twinjiriye muri Kongo tuje guhiga ubuzi bwo kurima twahembwa amahera make cyane. Mugabo bo bavuga ko ubwo buzi ushobora gukora akazi k'ikiyede ukaronka idolare 10 ahembwa idolare 20 bivanye n'akazi ukora. Kumbe kwari kugira baje gukora ubuzi hariya mu Banyamurenge babonereho uburyo bwo kubinjiza mu ntambara. Numvise inzira uvuga umenga muvuga zishika kuri 3 abantu bashoboye kwinjira mu gisoda. Bamwe babaye impunzi bahungira muri Uganda
Kenya no mu Rwanda, ariko hari iyindi nzira bashoboye kuronkamwo abagwanyi abo banyamulenge bagiye batora abantu binjiye muri Kongo bagiye guhiga ubuzima, bakaza kwigaruka kwisanga babinjije mu ya gisoda babahendesheje akazi nka kurya mwabivuze. Hari abagiye arabungere bagiye kuragira inka baragirira abanyamulenge, na zirya nzira zo kuragirira abanyamulenge bakaba urabona ko baca babaha impoho bakaragira inka bafise impoho. Mwa zirya nzira rero bagiye babinjiza mu ya gisoda cabo. Jewe hari abantu benshi twe twinjiranye muri Kongo kabisa tuje guhiga ubuzima, benshi bagiye batwagwa mu izo nzira, kuko urashobora nko kwiyumvira ati gute bashoboye gushikayo mu banyamulenge batwawe n'abandi. No muri Kongo hamwe mu bivuga muri iyo ntimushobora kubimenya, ino hariho amabiro atandukanye, kandi aya mabiro atandukanye usanga ubuzi bwinshi bufise abanyarwanda, bakaba barize indimi z'igifurero, ikimushi, iki mugabo kumbe n'abanyarwanda. Ni abo rero ayo mabiro ntushobora kubamenya, baza basaba ibitamburisho abantu bavuye mu bindi bihugu, bagenda ngo bafise ubuzi bakora bw'amakontorore, kumbe bari mu nzira zo kugenda bamenya ukuntu Kongo yifashe. Hariho nk'ibiro bita DCF, iyo biro igufashe wibaza ngo ufashwe n'umukongomani, wihenda ngo uriko uraganira n'umugenzi wawe uburyo ushobora kwigombora, cya kirundi wariko uravuga ukumva aracumva, ukumva ariko arakwishura, uburyo akwishura mukumva n'ikinyarwanda, ukavuga ko nari nzi ko wari umukongomani gute vipi, kumbe ni umunyarwanda. Kongo rero ifise ingorane nyinshi kabisa nka twe tuyibamwo, warabonye kabisa ko benshi ukabona aragufatira cyane, wareba umukongomani nyezina ntagufatira, mugabo kubera umunyarwanda gukeneye ugasanga arakwiruka ko rwose hejuru yo gushaka kugutatiza kugira urambirwe, ashobore rero kugushuka no kukwiziza mwa zirya nzira zabo. Ndabakunda rwose, ndabakurikirana cyane, mugabo je ndafise ibyemezo uko benshi twinjiranye kabisa barahendwa, mbona nkabona ko babajanye mu buzi burebure ngo bufise amafaranga, rero nkavuga ati nta hantu ntamutoronkera amahera bivanye n'uko uyarondeye. Rero sinashoboye kwinjira muri ibyo kuko aho nibereye mfise abana 3, kuko naratenze ndasubira mu Burundi ndazana umugore n'abana, mfise abana 3. Jewe sindi aho bita Masisi, je ndi Misisi nyezina, ko twebwe imisisi n'ibyo by'intambara ntabyo tuzi, tubiraba nk'uko tubyumviriza nk'uko nyene mu bitangaza. Twebwe aho turi kabisa tuje n'amahoro nta ngorane, yego mugabo kabisa nukuri ibyo muvuga n'ukuri nta kubesha kurimwo. Abantu benshi u Rwanda rufise imitwe myinshi kabisa rwakoresheje mu kwinjiza abana b'abarundi mu ntambara, kuko nino turi twarababonye kabisa bagenda bavuga ko hariho ahantu hari ubuzi buhemba amahera menshi, bakagenda babatwara binjiye bazi ngo baje kurondera amahera, mugabo bakisanga n'ivyo bintu by'intambara. Abantu rero ntibazi barabandikira amakomanteri babatuka ngo murabesha ngo ibiki, ibyo muvuga n'ukuri kabisa twe turabibona, nka twe tubayeyo imyaka myinshi, kuko je ndakwije hafi imyaka 6 muri 7 guco. Nego cyane murakoze, twe turabakurikirana rwose, turabakunda cyane, kuko aho turi turabarimye, turi benshi kabisa. Yewe papa nabwiye ko mvuka mu Cibitoke, jewe naba hagufi y'u Rwanda n'u Burundi neza niho dufitiye amatongo. Urabona bamaze kuvuga ko bugaye u Rwanda, abanyarwanda nabo baravuze ati dukeneye abarundi bajabuka mu Rwanda. Rero ubuzima kubera jewe nabi Bujumbura bwari bungoye Gatumba, sinzi ukuntu nasoromye agaceri ncavuga ati reka ndagashore mu Rwanda. Nkinjira mu Rwanda uwo twe twasezeranye aza gukangurira, nkinjira mba nafashwe, ca baranjana kw'ikambi yo mu Rwanda, bangejejeyo bacanyuriza imodoka banjana kumfungira ku murenge. Ngezeyo narasambye
ndasamba ndavuga ko aje ata kintu cari kinyinjije, banyagiriza ngo ndimbonera kure ngo nibanyice, ati je sindimbonera kure kandi je sinigira ngwanya leta y'u Burundi. Baransambisha rwose ibintu birebire, n'uwari yemeye kuba yungurira uwo muceri nawe araza ndamuvuga, araza arasamba aravuga ati je n'umuceri yangurishiriza nta bintu vyinshi kabisa ndamuziko. Burya nsubiye inyuma, bansubije inyuma ngo nsubire mu Burundi, ico bakoze batangiye kunyigisha mu kambi yo mu Rwanda ko noca niyibera umunyarwanda, ngo bakansabira ubwenegihugu mu Rwanda canke ngo bakanjana mu mpunzi niyo abandi bari, kuko mu Burundi ngo barumva ko ari habi. Ndafata inyigisho nyinshi ndavuga ati simba kure, ndeke mbanze njabuke kuko n'umuryango ntiwamenye isaha navyukiye. Mugabo ndabona kabisa ko ari abakokayi bakwije vyangombwa. U Rwanda nta mahoro rwigeze rushakira Uburundi. Rero usanga abanyagihugu benshi byinshi ntavyo bazi, iyo bumvise bavuze gucungera umutekano w'Uburundi benshi babona umenga u Rwanda n'Uburundi ngo nta ngorane dufitanye. Mugabo Uburundi kabisa, u Rwanda rurafise byinshi rushaka ku Burundi. U Rwanda nta mahoro rushakira Uburundi kabisa. Mugabo jewe sinkizi, mugabo umaze gutembera mu mutwe hariyuguruka mera nk'umuntu yize, ndamaze kubibona. Usanga nk'umuntu ari mu Burundi ariko aravuga ngo ibiciro vyadutse ngo ibiki, kumbe ni ukubera ataratembera. Twe nk'ibi bihugu turimwo usanga tutavuga ko ibiciro vyaho vyadutse kubera iki? Twe tumaze kubona ukuntu mu Burundi abantu barira mu ibiciro vyadutse, bamaze kubona ko ahantu hose ari co kimwe. Nk'akarorero muvandimwe, ni ukuri jewe nk'akarorero noguha, twe nk'aha ikiyeri iprimusi y'inzoga aho turi igugwa inoti ya 10 y'amakongomani. Ugiravye mu Burundi igugwa inoti y'ibihumbi 8, ugasanga umurundi ariko ararira ngo irazimvye. Uvunjije irya noti y'amarundi ukigere mu y'amakongomani ukigerera mu Burundi, ushobora kuyinywa n'inzoga 2 z'amaprimusi. Naho ugasanga umurundi niwe ariko ararira cane ko ibintu mu Burundi bizimvye. Nuko nukuri muze muvuga amakuru kabisa, murekana n'abantu batuka, kuko bajya abantu babatuka haba hari ico babiziko nabo babanga ko muvuga ukuri. Rero cane turanabashimira rwose, twebwe turiko turabumbiriza twibereye hino. Mbere nk'iyo tubumvise ikiganiro canyu usanga n'ubuzi butugoye kuja gukora mpaka giheze. Rero cane turabakunda rwose. Yego.